Kera basiketi bakina imba yari defense en zone, imba yari bateza gutwara umupira ukarindira ko biplasa hama bagira ama systeme mugabo ubunye babona ko binyaruka natwebwe urunani rwaradukarira twe tugakarira muzinga igakarira urunani foudre igakarira urunani olympique kuko ndibuka olympique nayo ariho ya créer surprise olympique ya créer surprise ugasanga wewe baje uvuga ngo ugira uitsinde ugasanga iragutsinze aba jeune b'abaroko baca ba désinteresse uko ejo bize equipe nationale akumutora kaca wiyumvira ntuze ujya mu étranger umuha nationalité avuga ati none jewe naho nzokina gute azoza uwundi bamuzane une semaine deux semaines baca bamuha nationalité aca agenda muri ca kibanza canje tuza abihevye nk'ibyo byatswe kuba nko ngaha bashize aba étranger benshi je nitwa Delegje Olivier numenyeza wa Tigers ubundi ego mu buto bwanje ko nk'abandi nanje natanguye gukina football rero hakinye nkiri mwana muto muri école primaire natanguye gukina football kana nabo tubana muri quartier niho twatanguye gukina umupira wa football kenshi umuntu abenshi twakinanye n'abakinnyi nka Mutombora yakarifye equipe nationale muri CAN twarakinanye mu bwana butoyi reba Freddy Ndayishimiye none nitwara ni benshi nari n'imfoto mfise turi hamwe no muri quartier mugabo sinigeze nja mu bintu byo muri champion ya federation ya football mugabo mantuze muri quartier benshi narayakinira ama geze nko mu mwaka w'indwi umunani twatangura gukina ibya interzone interquartier niho twatangura gukina rero bavuga ko ama discipline yose tegezo kuyaronderamo abakinyi majewe numva na football nakina na basket kwera umutama wanje yari mu membre ba Dinamo ba kera nawe kenshi yaranjana muri nka duheje amashuri ku mugoroba yaranjana kuraba ingene bakina ku mugoroba yo mutima ni waciza ngeze muri secondaire kura muri primaire nta basket yari irimo mugabo muri secondaire hari ibibuga bya basket cyane wumva uri muri 7e amasaha 2 ucutora icyo ushaka majewe rero nko muri grande vacances je nakina football nje kwishura ageze bya EPS cyangwa iki mu prof avuze ati tuje gukina je naca ntora basket hama rero umutima ucuraza kuja muri basket hama gutyo sinigende mugenze nko mu 10 mu 9 ko naho nyene muri cycle inférieur umva haragena ama cycle inférieur cycle supérieur aho nakina football na basket maraba ingene calendrier bayigira mugabo byose narakinira football na basket hama rero mugenze mu 9 cyane niho twakinira ibyo muri vacances twakinira ibyo interquartier amachaza muhitsi yitwa Jeremy benshi baramuzi mu kocha Dumureme Jeremy yitwa Mastiro niwe je kubera yaba mu Ngagara aje kuraba ingene dukina ama rero kubera nawe nyine yari mu Dinamo yarazinaye na papa aca aramubwira ko amubusaba ko noza muri basket aho rero niho natanguye rero gukina basket football umva bamutombora ico gihe twarakinana mugabo nze nko mu 9 niho umenga twace dutandukana rero babandanya football je nje muri basket rero natanguye gukina basket muri za 1989 natangura muri gose deuxième division muri B ya Dinamo natangura kwikinira mugabo ico gihe nagira deuxième division mugabo ngira muri première division champion abo muri première division niho nagira mu entraînement cyane ama rero muri 1981 niho ingwano yaba mu Rwanda ya FPR ibaye ari umukinyi
yari muri ekipe yacu ya Dinamo witwa Augustin Karemera, yari umenere umva aciye agenda gufasha iwabo rero jewe ico gihe uko naguma ndi kumwe nabo dukinana muri Première Division yaciye bambwira ko ndamusubirira rero muri 1981 niho natangura kuja gukina muri Première Division turakina ama match menshi gushika nahejeje muri 2006 niyo kariyeri yanje yahera mugabo aho hose nagenda nakinye muri Dinamo yonyene iyo ntuze yose amba mugabo hari n'ama equipe menshi asohotse narabafasha tugiye mu Uganda equipe nationale nayo nari capitaine nagiyeyo ni Kerne n'izindi equipe Muzinga cyane kuko kare yaratwa kenshi yarabamwe mu club ya mbere twarajana na Kerne umva nuko basket yanje yaci iziratera imbere. benshi iyo periode umva twabigira muri primaire twakina football ku mugoroba muvuye ku ishuri kubera kera wabona twiga avamidi gusa na double vacation yari twagira avamidi basanga batashe ama wewe organize ingene wiga kugira amashuri ntuyabo kuko abye cyambere batubwira amashuri nabwo ati mwige ibyo by'umupira bizoza hanyuma mugabo bari yaranje twakina rero abakinyi benshi ari ba Mutombora ba Freddy ba Clovis n'undi yitwa Bomba abo nibo twari kumwe muri club yo mu Ngagara muri 4 twafise equipe duhura usanga turiho tuja gukina n'abana bo mu Kamenge baba hajya hafi cyangwa tukaja muri Rohero kenshi twakunda gukinira hariya Atene ya kera niyo twakinira tukaza turahura rero uko nyene mugabo byari kera urazi kugira mu yabita motivation barasheta amahera ubwo ati equipe ni yatsinda iza gutwara hama ikindi gihe ariyo na tournoi twagira hajya kuri ene lycée Dirac y'abana yabaorganize na ntuze nitwa Richard Bref bari mu Rwanda atwara APR ya basket hariya yaragira mu kwibarabara ugasanga abana bo kwibarabara murahuye muriko muragira competition ugasanga turiko turakina umwanya wose vacances yoho yaragira tournoi tukakina gushika no muhera ntiwafungura kubera baguma ku kibuga mwarahura havuye uyu mwaca muja gukina n'aba ugasanga twese turi hamwe tuguma dukina football primaire gose twakina football gusa. Jewe kenshi ndi muri football nakunda ja endurance kibuga cari kinini atari watereza kuba mu makwara jewe nakina cyane hagati kuri 6 cyangwa kuri 8 umva ahonye bagutegeza kuburiyandira kubera ategeza kuzura buja wanticipa basket kwera karaka yari talento par rapport ya football ikindi naco cabitumye nayikunze kubera aba Mutamba yanjanye sanga ndayimenya hakiri kare ko football urabona urafata umwanya muga basket nayo nameza akanya gatoyi ndayimenya umva kubera yari shasha ndayikunda cyangura n'abantu mu coach nyene arayinkundisha ica bigenda rero bya football benshi nabivamo gutyo kera basket bakina imba yari defense en zone imba yari bateza gutwara umupira ukarindira ko biplasa amabagira ama systeme mugabo ubu ni babona ko inyaruka byari gutyo ufise nk'abakinyi bazi batirere ni distance equipe yawe yaratsinda mugabo n'ikindi naco bashira imbere abantu barebare bafise taille 2 metres abo nibo bashira imbere gose kurusha ubu. Cyambere yo kugira uje muri Première Division batangeza kuja muri A ntibava ngo
uje ricaduka ngo uja muri A ubanza hajya muri B ama equipe akakubona kandi equipe wari ufise nka equipe federation ico gihe yari association yari bwa federation ico gihe yavuga ko umuntu equipe ifise iri muri première division yateza kuba ifise division B ama rero aho niyo baca bakubonera ugakina umva ama equipe yarakomeye hari za Runani za Foudre za Olympique zari nyinshi kuri mu Cibitoke yaje ubwa nyuma mugabo izo nyene warabona ko ziko ziragwanira ku kibanza ca mbere rero aho rero niho aba muri première division baca batora muri deuxième division ama equipe yabo kwanza bakaraba abakomeye bakabaduza kuko benshi niyo myaka nje ngeze muri iyo myaka haraba benshi bari batangiye kuza mu zabukuru iyo basket itakigena neza ngo bategeza kurokita muri amabe cyangwa ukagenda mu mashure kuko n'amashure yari haraba abantu z'abakini benshi beza ko niho waronkera abantu bakina neza cyane muri ko interscolaire yari komeye icyo gihe byari bigoye kuko ahura n'abantu bamaze cyumva bari iseze ya mbere hari abo nasanze babimenyereye bari bakomeye umva nanje naje muri periode yo mukinyi nawe nyene bamukonta ko baramukonta ko gose muri Dinamo umva iyo video wategeza kwikombra hakiri kare baze ko ico gihe yo mumenyereza yaramfashije kuko nuko nabikubwiye nkiri muri deuxième division entraînement nazigira muri A première division umva nkamenyerana nabo bakinyi hama buhoro ko champion igenda uko utegerezwa kumenyera nabo bakinyi ukamenya nabo adversaire ko système de défense yabo yarahinduka arabo bagufata ubuje bace umva nariko muri deuxième division narumweriye muri mu 2 cyangwa mu 3 uko bavyitu unga kare umva urumweriye umva aca kubera uyo muntu yaciye aja mu Rwanda yaciye avuga ati wewe ingo bimenyeze kuba menere rero aho rero niho naciye ntangura kwiga rero kuba menere nawe nyene arabinyereka ati bimera uko bagira gutya ramwe ati amakarite yo mu menere naya zo yagendeye ko zogufasha nabandi bazogufasha ama rero buhoro umuntu aratemera akamenyera umva ubyitayeho ukabyumva ibyo akubwiye bica bikorohera hayindi kuva mvuye muri deuxième division hayindi equipe nagomye muri Dinamo kuva kuvushika meze muri 2006 carrière yanje hariyo periode mba yari muri 90 combien gushika ma 2000 kuko twagiye muri equipe nationale muri 2000 tujibange iyo periode namaze nkayo mu periode ndi kazima nemene iyo periode mugano muri mwaka wa mbere nari abaye révélation après gushika muri 2000 cyangwa 98 nari memene kuri iyo poste ama 2000 vuye muri equipe nationale avec pratiquement nkayo ma equipe yasohoka banjana attaque menene kugena ku renforce ama kindi rero 2000 ari bitangiye kugira buhoro igiye kumanuka ama acaza abandi bashasha nazi abajene bashasha avuga ati après tout nanje carrière yanje ari umwanya ihera tangura ku abantu ngo muri hejuru aba sportif byose nuko ari periode duga nindi cutangura kuvuga ati reka mbisa abandi nabo babandanye nkuvuze nko mu Runani hari witwa Bosco yari meneur hari witwa Cheusi Mathias na Jules abo barabona ko abo ashe equipe bayifasha gose naho bari bafite n'aba pivot bari ngaho ngabo barabona ko ba equipe bayishira imbere ama muri ntuze naho hari muri Olympique abo twakuranye kuko Olympique abakinyi bakinye bose basa nuko tungana
badugana nayo umva kera yari yitwa Berex abo nabo baduze bari Berex B baca baraduga nibo twaduganye hariho witwa Bagabanya Bakibonge hariho witwa Anozeya kwa Masani ale naho nyene yarabizi kabisa n'abakibonge n'abandi bashushu bose n'abashushu bashushu bari babizi bose bari babizi Fudra ariho basongomwa bo bari iyo myaka yabo kuko jewe naje bamaze nk'imyaka nyingaye bakina nabo nabonye twahiganwa gose Dinamo amfeti twagwana kenshi ntuvuga umva utsinzu Fazare uturnya gutsinda urumva mwagina gutumva nka nk'urunani hariyo Muzinga hariyo Fudre hari Teachers hariyo Rumuri bumva izonye urumva ntuvuga ngo uje gutsinda mwarakina gushika hamwe mvuga ati sifre ya mivuze ama rero hariyo ama equipe rero atwebwe urunani rwaradukarira twe tugakarira Muzinga igakarira urunani Fudre igakarira urunani Olympique kuko ndibuka Olympique nayo ariho yakrea surprise Olympique yakrea surprise ugasanga wewe waje uvuga ngo ugira uitsinde ugasanga iragutsinze umva byari ugasanga na equipe ntumenyiza kugutsinda hariho bavuga ati iyi nyira irankarira mugabo ukavuga ati iyi nawe iraza kugutsinda mugabo kenshi wasanga turabambere bakabiri na Muzinga yawe ajamo na Fudre ugasanga turiko ama match menshi nakinye contre Runani nka menshi yaradutsinze natwe tukaca dutsinda Muzinga na Fudre Muzinga nayo ikacitsinda match nyinshi z'Urunani na Fudre ikajamwo gutyo ugasanga ama equipe ari equilibre mugabo ugasanga ino musatsinze ejo nawe baramutsinda kariyera yitangiye kumanuka gatoya ko buruhe niki n'imyaka byari bitangiye kugira hari hatangiye kuza abashasha kwero krita abashasha kuko nabo twari kumwe nabo nyene ubuzi bari butangiye kuronka bari batangiye kuronka gaha anye ingorane iriho umva singorane mugabo mu buzima umva bamaze kuja mu kariyera yo gukora hari ama contrainte ateba aza gusanga ama entraînement no kiyakurikira ari ni ingorane ishitse gutyo ugasanga nturiregiriye mu entraînement ugasanga nantuze irabanutse performance nantuze biramanutse nibaze ko abo iyo periode Dinamo yaragize ingorane kabisa naumva abo bari bagendera ko bari batangiye kuvamwo kuzana rero bashasha kugira bamenyere iyo competition niho habaye ikibazo gatoyi usanga club iri kwiramanuka gatoyi niyo periode 2006 no kubandanya gatoyi kuko yategeza kuzana amaraso mashasha nikina twari dufise bo hariyo bamwe bagiye hariho nari nemera hariho witwa Bimazumbute Charles ari mu Rwanda nabo nyene yakinye gose umukinyi wacu gose cyane yadukiniye ujya nigasha yaradukiniye kabisa ari nitwa Maceri bari apivo bacu urumva abo onye abako equipier mugabo nagize nk'isezimo cyangwa zibiri umva umwe yaciye aja muri Etats-Unis kubera hamwe hariho championnat bame tourner ya équipe nationale y'u Burundi avec coopération d'ambassade yo ngaha bagiranye yuko chaque 5 baza barabika umuntu cyangwa équipe nationale ikagenda agaruka mva muri 91 we bibaza ko ariho impunzi ya mbere yagenda igiye baca baramuromarka bagarutse rero baca bamuhamagara baca aragenda yagiye rero acaza rero Covid amacaragira tuca acaza abandi bashasha umva abandi twari kumwe ariyo Charles Gwakiranya
hariho na Aloyizi, hariho na Masahani, hariho na Petit Frere twari dufise na Patrick Hugano, nabo twari dufise equipe ikomeye ubona ko aba Cassius bien sûr nabo nyene n'aba Vincent en fait equipe twari twagira comme twe abantu barebare bari bagiye tubateza kwibako aba twari kumwe n'umukoce Mastiro yaciye twereka system yuko tutegerezwa gufashanya umva ntubavuga ko hari umupivu ntubavuga ko umeriye ntubavuga ko umene amaposte yose twategerezwa kuyazunguruka nico gituma wasanga ari ama equipe adashobora kuducunga facile. Ngiye kuraba nkitangura gukina je nari namfise tayi rutabo bameneye namfise tayi ndende gato par rapport yabo twari ducunganye ama baca bavuga ati mweriye nagenda mucunge mugabo voire abo twacungana kubera iyo systeme president coach yari yatubwiye kudashobora gukina kuri poste imwe yarampermeta yuko umva hari igihe bavuga ngo je kubera namena bamfate turotera kacura rero ndahinduye position ngiye kuba umweri aho rero byaca binyorora mugabo hariho abamidu bamidu urabona ko naba ndari muri indi equipe na William yabaye coach w'unani na ndebasha abandi peut-être ni periode ya nyuma haza bashasha bandindiye ba Kivunde bace twaca ducungana gutyo iyo nibuka nagiyemo gose ni muzinga kubera yarakunda gusohoka ari hari club champion yabaye mu Rwanda turagenda hari n'ibintu bya z'igisoda byabashakana umengo aho nategeza kujamo ama yindi nayo ni match muze tunabereye i Uganda ya Kerne yasohotse tugira gukina Uganda izo equipe nta zindi boni na Rumuri kubera nari muri université Rumuri igize bya twagenda gukina mu Butare université z'Ibutare bagatumira ama organize ibintu nk'ibi bya université zo ngaba bagatumira ama equipe baca batumira rero Rumuri harimo basket ama discipline yose basket football handball volley twaca tuja nandi baca bashiramo na serukira ama equipe equipe nationale Burundi selection zabo ziri kurusha selection zabo ziri kurusha kabisa nko kugira nka preselection ya mbere yabaye iyo nakubwiye yabaje muri Etats-Unis yari preselection yari muri 91 1991 niyo twabaye preselection niyo nabaye preselection gusa mugabo sinabonse amahirwe yo kugenda nari nk'umuto umva nari mvuye muri deuxième division aho yari experience niko naronka muri abo bakuze amaje nagiye gusubira muri selection ariyo ma preselection yaba ukazubona mu munota wa nyuma nta mahera ari max entraînement max zeki uzabona ngo nta mahera ari umva iyo sinzi ko umuntu yivuga canke zabaye nyinshi zo baduse deseva tugira tuzi ko tugira tugenda yindi yagiye kuba iyo muri 2000 niho twasohoka tugiye banki niyo mperuka di jour aho niho mperuka zibiri gusa nizo nagiye muranda bigira n'abantu umva arahugera wikurakina umva ari hataguye kuza abajene bagikomeye bafite amaraso ashushe ari umva agucuza ati wowe usigaye ugenda ugira contre attaque bakagaruka wowe bagusanga kuri mediane aho ubatanga muri defense yanyu wowe bagusiga kuri mediane urumva aho onye fo nawe ko aho kugumamwo wononera abandi batebuka avuga ati nize entraînement naho ndazigira ari
fresher y'intuze ntakifise utangura wewe ukiyumva uvuga ati reka gerageze basi iyi saison umva natanguye kubibona muri 2004 2005 aho uvuga ati umva akanyerega bakagumaho uvuga ati reka iyi saison ndayigire ndara ukayigira ugasanga bimwe urabigira ibindi ntibishoboka ugasanga n'izi entraînement zigize hangahe ejo nusubira entraînement kandi mwategeza kugira imisi yose aho rero bica bitangura kwanga ama rero 2006 acaza abasavoka bande maze kubona ko bariho bashobora kunsubirira muri iyo place carababwira ati je nagarike carrière yanje ngire nje mu bindi ko byaraboneka ko bidashoboka basavoka maze kubona baje basavoka nivyo bagize baje abajan yaje atevye ariyo benshi baje bavuye mu makerne duhuye cyo mvuga nti ibintu reka ndabareke uko après tout sinigeze kuguma mu kibuga ariyo batoyi bari nyuma reka tubehe uwo mwanya nawe berekane cyo bamaze ama après umuntu azoba accompagner ni basket y'u Burundi itera imbere. Umuntu ntiyivuga ubwo n'abandi irabo aba babivuze nabibonye niko ndakina mugabo jewe ni muri entraînement cyangwa muri match natanga ingufu zanje zose afasha abakinyi abo cyane kuko iyo ntunze yatwaronse experience twaronse turi tubuze aba pivot bacu kuko twe ngo nakubwiye kera bagendera ku bapivot barebare ama rero tubabuze utabaronse kuri marché cyangwa babone ku ishure bategeza gukina nabo ufise rero twaciye tugira iyo ntunze ko a defense na attaque dufashanye pana bimwe byo gukina wenyene kugomba kumva nkaho umva uri umenere nk'ivyo ntunze master yanyigisha natwese yatwigisha ati mwese mukinira intsinzi yagire ngo umwe atsinde ngo niho bamumba mukinira umva wewe uri menere rero role yawe niyo gukinisha abandi kabereka aho wiplace cyangwa icyo gutyo ngira nivyo babumboneye ko cyane bo Dinamo urumva ni equipe natanguriyemo nagumyemo nahuye n'abaperezida bangahe abaperezida babiri no kuba entraîneur wayo nawe baye entraîneur wayo urumva ibyo bica bija nka equipe nk'iyo muri famille nyene umva na papa nawe nyene rero muri iyo equipe kuva bakayifunda mengo nibaze ko ari we yayinjanyemo umva ni equipe ya famille nyene n'abagenzi bose ni nka famille. Yego kuko abona ni muri université umva mbe muri humanité nacenja muri YPS aya muri nze ya Institut d'éducation physique ujya umva ni domaine y'amantu ya bya sport umva ajya nivyo umuntu yize ugakurikirana ubo hariho byinshi hariho ama specialité football basket kera byari ibintu general mugabo wewe ushoboye waca wikanaliza ku kintu wewe uzi ikintu umenyereye ikintu ushobora rero jewe kubera nari muri naho niga hariya naguma nkina muri basket muri Dinamo ama rero mu mutwe navuga ati je naheza iyo Dinamo urabona nivyo niyo ntunze yari itanguye ko imanuka itakiri muri za mbere uvuga ati ninaheza nzotuma nja muri deuxième division fashe kurenda ariko abandi abana baduga ukiri muri deuxième division nkuko nanje natanguye ndabe nabajya muri deuxième division nabo nyene ndabe ko nabo nyene bogera muri première division bazi umupira kandi bashi ariko azoza aribo bazoteza imbere Dinamo. Urumva mpejeje muri 2006 hari nahejeje nari amaze guheza hariya muri YPS icambere naciye ariyo equipe
y'abakobwa ya Muzinga bagize Esmeo ari umuperezida yarafise equipe y'abakobwa yari muri federation muri association y'abakobwa iyo niyo natanguriyemwo yajaye buhoro buhoro turagira umwaka wa mbere wa kabiri kubera bari bafise imyaka bagira bajeje Esmeo ntibabandanye ntuze Muzinga ntiyabandanyije itanga sponsor y'iyo equipe kugira bagume bari active muri equipe ama ivuyeyo ncanja muri ntuze mwaka ukurikira 2008 ntange 2008 na 2010 2011 ncanja muri Gazelle naho namaze igihe kuko nagiye nka hagati muri saison mara igihe turaja mu matonwa ya ruguru turakina ama hariyo na tournoi twagiye mu Uganda tujanye na Gazelle ama rero après en 2 ans 3 ans canja muri Belcostar witwa Gladiators naho nge nagize nka inane rero abakobwa umva hari igihe tutumvikana umva hari exigence nagirisha basanga rero kugirisha abakobwa n'ama exigence biragoye mugabo ubu ndabona simerutse sinzi ingene bimeze cyo umuntu yobaza abarimwo ingene bimeze ama après mbuyeyo niyo naca niyumvira rero ca ciyumviro cangarukamo kubera ikintu nja muri Beya Dynamo bo ico gihe muri division ari kumwe na Muyuko Victor niwe yarayifise namukarika rero jewe yo muri deuxième division nabaduze tukinane dukorane yego turahanda mara namaze nka 2 ans muri Beya Dynamo ama rero aya Dynamo rero yari gisingorane yengene yagumanuka bavye effectif n'abariyo sinzi byari bibo ama c'était moment ibya championnat yaheze bariko bararaba ingene Dynamo bo restructura bakazana abakinyi bashobora kuba competitif muri champion umba je na propose ntuze mwebwe aba mufise urabona ko bamaze nka inane edumi badareponda reka niki kibanza naba tubaduze cyangwe tugire match entre ama equipe abiri A na B hama turabe abo tuduza baze gufasha basi aba ko nabo bandi nabo nyene ya period umva bamwe batangiye gukora abandi bari mu nzi usanga nabo nyene batiye applica gusa reka turaba bari muri secondaire warafise ishaka iyo match baye abo muri B barabatsinze batsinza muri A hama rero baca badecide ati rero abo muri B ni muduge ko bari nyumva niyo championnat nk'iyo championnat twakinye match championnat yose ata equipe ni mudutsinze muri deuxième division bati babandi barakomereka tubaduze rero muco gihe cha turadugana nabo tuduganye nabo rero mu match ya mbere byari bigoye umva ni ya experience itaba tiraza yaragoranye ugasanga badusinye difference ya byinshi bavuga ati nta ni kazoza reka bamenyere batsindwe koko batsinda muri B siko baza batsinda muri A ikabamenyere nico rigituma rero bacubona naba ba Jean ba Buhanza ba Bertrand Docteur ba Regisi ba Bonfils n'abandi benshi ba Cesari abandi benshi barabajene nka 15 bace badugira rimwe apara après rero ukaca wongera ko babandi ama rero sizo ya mbere biranga kujya nyene mugabo fura mesure baramenyera urabona ubunye ko basigaye bakina neza na championnat gushika Jean urabona ko yabaye mesure kangahe Bonfils yatagenda la même chose Bertrand urabona ko yari meilleur pivot quelquefois uko riko rero byakiye biraduga rero urubona basket ubunye nibaze ibyo byo kuvuga abana batera imbere cyane abana batera imbere ntibabibagira
uko babibagiye ni ntuze yacu izo biri kuraje inyuma basket zo umva baguhamagariye gutora equipe nationale ukazura bikora ba gauche à droite ukabura muri equipe imwe zibiri zitatu ukabura umurundi ukaza kwibwira kubwira umuntu ngo bahindure nationalité kugira we akinira Burundi nibyo mvuga ni ingorane no mu Rwanda biriko birabakorako yombi aba jeune b'abaroko baca ba désintéresser uko ejo bize equipe nationale akumutora kaca wiyumvira ntuze ujya mu étranger umuha nationalité avuga ati none jewe naho nzokina gute azozundi bamuzane une semaine deux semaines baca bamuha nationalité aca agenda muri ca kibanza canje tuza abihevye ni nk'ibwe byatswe kuba nko ngaha bafise aba étranger benshi rero comme il faut ko barabe à long terme kuko uje sawa bashaka gutsinda mugabo ejo naho mugabo umaze kwikoncentra umva experience nije nayironse kuko nk'abo ba Jean bande baje bari muri deuxième division nta numwe yarabazi hari n'abana nabo sike mbona muri runani bari bande bari bavuye muri deuxième division hari nabo muri New Star mbona bavuye muri deuxième division ni Tigers bavuye muri deuxième division ama equipe menshi bavuye muri deuxième division munga ni saison ya mbere niho bagitangura ubaha iyindi mwaka bakaguma bameze gutyo hama iyo ntuze bakayibandanya ibaza ko basket yotera imbere n'abaruko